Manulimana, manulimana, ulimana nziza, ulimana yumva gusenga. Manulimana, ulimana, heya ulimana, manulimana, manulimana, ulimana nziza, ulimana yumva gusenga. Hano mu Cibitoke Mana urakora, Mana ulimana, ulimana, yo ulimana, ulimana. Yesu nashimwe. Tugorora ibiganza twongere duhane bwakeye mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. None kandi n'ubu dutewe iteka ryo kongera kuronka umwanya wo gusangira namwe ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Ejo bundi ndi muri Isirayeli twagiye kajya ku musozi wa Moriya, hanyuma wariko aratwigisha aratubwira ngo niwabona ahantu bariko barubaka urusengero uzi ukora igikorwa cyo kubaka ingoro y'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ati ntuzuvaho hana atakintu ukoze, ati wovu usiga basi naho yo $1 rimwe, ati mugabo ugira ikintu ukoze ku ngoro y'Imana. Bantu b'Imana, Imana ibahezagira. Mubandanye mukore bino bikorwa n'ibikorwa by'iteka, nibikorwa muzokwambarira ibitsibo mu ijuru. Imana ibaho umugisha cyane. None rero ndanezerewe, reka dusome ijambo ry'Imana. Tuzingurure Bibiliya zacu hano mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 5. Niho tugiye dusoma ijambo ry'Imana, twongera ku majambo yose aryoshe twamaze kumva. Ndirimbo ziryoshe ziri mu intsinzi ikomeye, amajambo y'Imana yuguruye, twumvise ikimazi c'amaraso ya Yesu Kristo. Yesu nashimwe cyane. None reka twongere kwa aya majambo. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 5, duhere ngaha ku murongo wa mbere muri iki gice nyene cya 5. Ndasoma havuga ngo hanyuma yizo haba iminsi mikuru y'Abayuda. Yesu aduga Yerusalemu, kandi Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari kidengeri mu Giheburayo citwa Betesida, carimwe amabaraza 5. Murayo hari hajyanye abantu benshi barwaye, impumyi, abacumbagira n'abanyunyutse. Bari barorereye ko amazi azikuruka, kuko rimwe umumarayika yamanuka aja muri ico kidengeri akazikurura amazi, maze uwatambukiramwo ubwa mbere amazi azikurutse niwe yakira indwara iyo ari yo yose yamufashe. Murongo wa 5, hari umuntu yarafise indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamyeho kandi amenye ko amaze igihe kirekire, aramubaza ati wumva ugomba gukira? Uno arwaye aramwishura ati mwami, nta muntu ufise wo kunterera mu kidengeri iy'amazi azikurutse, ko nkandaza ubundi akantanga gutambukiramwo. Yesu aramubwira ati va hasi, ikorere ikirago cawe ugende. Buno nyene uwo muntu arakira, yikorera ikirago ciwe aragenda. Imana ihabwa icubahiro. N'aya majambo y'Imana tugira dushishikare tuvugana, kumbure umwanya nuboneka turaza gushira kwa yandi makeyi. Yesu nashimwe cyane. Ngira mvugane nawe iri jambo rivuga mwene data, rivuga ngo humura, Yesu aracagukunda. Amen, amen, amen. Umva, fisi jambo rivuga ngo naho wowe uri mu bihe bimeze gute,
ibihe bigugoye, ibihe udatahura, nahawe ijambo rivuga ngo humura, umwami Yesu aracagukunda. Amen. Papa uri hano, wa musore uri hano, wa mwige muri hano, sinzi ibibazo kumburi kuracamo, mugabo niri jambo Imana yasize ku mutima, humura, Yesu aracagukunda. Hari igihe bishika ukamengo abantu bose baguhevye, abantu bose nta numwe akikwiyumvirako, ari kumviriza, humura, umwami Yesu aracagukunda. Naya majambo meza dusomye, iryo jambo urigumane, kandi niwashika ni muhira, niwasanga wa muntu agwaye uze kumubwira ngo ijambo Imana yavuganye natwe yatubwiye ngo humure, Yesu aracagukunda. Uraza kubona igitangaza c'Imana. Muntu yaje hano wizere Yesu aracagukunda, naho baba bakubwiye ngo ntibikunda, naho abaganga baba bakubwiye ngo ntibishoboka. Ya Davisi inkuru nziza, Yesu aracagukunda. Tebo debo rebo saida tore maite, ndiko ndumva Yesu aracagukunda. Hari abantu Imana igira itabare, torebo ndavyumva. Umwami abahezagire cyane. Umva, unkurikirane gato, Yesu nashimwe cyane. Dusomye mu butumwa bwiza bwa Yohana. Yohana yarakundwa cyane na Yesu. Hanyuma rero harimo inkuru zivuga iby'ubuzima bwa Yesu Kristo. Aha cyane ikintu yatumbereye Yohana, yerekanye ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Niyo ntumbero y'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Abandi bose umwe wese afise ico yaratumbereye ko, ntibisigura ngo buratandukanye na Matayo canke na Luka canke na Mariko, ariko nuko umwe wese afise ico yaratumbereye ko. Kuko nka Matayo yereka abayuda ko Yesu Kristo ari umwami, bakwiye kumenya ko ari umwami wabo, ko ari umwami akomeye. Yesu ashimwe cyane. Mariko akavuga ati nimumenye ko Yesu akora ibitangaza, yerekanye Yesu nk'umukozi. Yesu nashimwe cyane. Uyu Yohana nawe ababwira abayuda tumviriza, naho mutavyemera, naho mutabishira ku mutima, ni umwana w'Imana. Ndavye ivyo yakoze, ndavye ubuzima bwa Yesu, ni umwana w'Imana. Yesu nashimwe cyane. Amen. Fisiri jambo rero uhumure, Yesu aracagukunda. Musi umwe rero ngo haba imisi mikuru i Yerusalemu. Haba imisi mikuru, ariko Yesu ndamukunda. Yesu abatuzi, aha mwese arabazi. Yesu nashimwe cyane. Aha abantu mwaje muri kino gikorane, Yesu arabazi. Abantu mwiteguye gukorera Imana mwese, Yesu arabazi. Yesu nashimwe. Hanyuma Yesu ngo ari mu misi mikuru i Yerusalemu, arabona ko ku kidengeri c'i Betesida hariho ikibazo. Hariho umuntu amaze imyaka myinshi ahagorewe, aharuhiye, ahababariye. Yesu arabimenya. Yesu adufashe cyane. Arabihishurirwa umwami. Yesu yabimenye. Yesu nashimwe cyane. Yesu yabimenye. Umva, Yesu yabimenye. Ivyo bibazo byawe Yesu yabimenye. Ngira nkubwira ngo Yesu yabimenye. Uyu mwami ni mwiza, aradukunda kandi arashoboye. Ni umwami w'abami. Ndikwira ijambo rivuga ngo Yesu aragukunda. Yesu nashimwe. Imana, murumva bavuga ngo Imana ni Imana ya Isirayeli. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu rero arabimenya ngo yari mu munsi mukuru. Amen. Aravuga ngo hari ikibazo ku kidengeri cyitwa Betesida. Ku kidengeri cyitwa Betesida kiri Yerusalemu. Abamaze kujayo twarashize kujayo kenshi jewe. Hari naho usanga benshi abandi batarajayo, za Betaniya mumva. Ngira ngo amakwe yose muri izo nshuro zine maze kugenda Isirayeli ngomba kubabwira ngo ivyo twizeye ni ivy'ukuri bene data. Iyo ushitseyo ugendagenda muri ino Bibiliya, iyo ushitseyo uranezerwa. Ugeze i Gologota, ntasenga ahantu ndiko ndigisha rega ntujyana. Ngeze i Gologota, mw'abantu mukorera Imana muyikorere, abantu mufise ibihera muyatanga. Yesu nashimwe cyane.
tugeze igorogota hari ikintu nigiyeho rya tongo mwumva Yosefu yatanze. Yosefu niwe yatanze imva yiwe, yari imva y'umutunzi, iba imva ikorogoshowe ikozwe mwibuye mu gitandara cibuye, yari yategekanije ngo niba azoyihambirwamo, mugabo ngo acara yitanga. Haleluya, ngo ihambe mu mwami Yesu. Yugeze bakubwira ngo iri nitongo rya Yosefu yatanze, mugira ico mukoze bene data. Yesu ashimwe cyane. Nubu baracavuga ngo ni Yosefu yitanze atanga imva ya Yesu n'iritongo araritanga. Yesu nashimwe cyane. Reka tubandanye. Jambo ry'Imana ryatubwiye ngo Yesu rero acaraduga aje Yerusalemu. Ageze Yerusalemu ngo hari umuntu yari amaze imyaka 38. Imyaka 38 ni imyaka myinshi cyane. Yataye ivyizigiro, yababaye, abantu ngo bari baramuhevye. Ndi kwijambo rivuga ngo mwene data humura, Yesu aracagukunda. Yesu aracagukunda. Yesu Kristo arabimenya ngo hari umuntu atagira umuvugira, atagira umuterura, hari umuntu bataye ku kidenge. Yesu arabimenya. Yesu arabimenya. Amen. Yesu yabimenye mwene data. Yabimenye ivyo bibazo vyawe. Umuntu arashaka kugendana ibibazo, ariko nkubwira kino gitondo ni gitondo Imana igiri gukorera ibitangaza. Yesu nashimwe. Yesu ngo acaraduga rero ageze ku kidenge, yavuga ngo ngiye ku kidenge, hari ikibazo. Amen. Hari ikibazo ngomba gukemura. Ngo caraza abamaze gushikayo mwarahabonye, ni kidengeri ubu ni kimanga kinini carumye, ubu ntazariyo turagenda tukamanukayo, ariko ni kidengeri ni vyabayeho, ni vyukuri ni vyabayeho. Ico gere cazukirukamwe amazi bagaca bafata umuntu bakamutererayo, kuko umumarayika yaraza rimwe, ariko Yesu ashitse ibitangaza bica bikoreka. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero Yesu acaraza, ahashitse abona umuntu aramuraba mu maso, aramwitegereza, arabona. Bibiri bivuga ngo aramenya yuko amaze igihe kirekire. Yesu nta zindi sigura kenera, arazi ko umaze igihe kirekire. Yesu adufashe cyane. Arazi ibibazo byawe, arazi n'ingorane ufise, arazi n'ivyaha bikubujije amahoro, arazi n'ivyaha utarihana. Yesu arabizi, akeneye kino gitondo kwa gutabara. Yesu arabizi n'ivyaha arabizi, vyakunaniye guheba. Hari umuntu amara imyaka n'imyaka ari muri eglise ataraheba ivyaha bikimuganje. Mufitiye inkuru, Yesu arabizi kandi agufitiye urukundo ntangere, agomba gutabare. Amen, amen. Yesu ngo aramubona, ngo aramwitegereza, amubaza ngo mbega umva ugomba gukira? Ico nico kibazo Yesu yabajije uyo muntu amaze imyaka 38. Ndi kwiri ijambo rivuga ngo humura, Yesu aracagukunda. Yesu nashimwe cyane. Humura, Yesu aracagukunda. Uyo muntu bashatangura kwiyumvira, aravuga ngo yo mbega nokira. Muyandi majambo yavuze mbega no vyokunda gute? Maze imyaka 38. Abagenzi barasize hano, umuryango warantaye ngaha, wasize hano. Yesu adufashe. Wasize hano, singira umuntu numwe ashobora kunterura igihe amazi azikurutse. Nta muntu numwe abishobora, nta numwe abinkorera, bose barandetse hano. Acabwira Yesu ati Yesu none ntivyokunda. Umvira ijambo, humura, Yesu aracakubabaye. Yesu aracakubabaye mama, aracakubabaye musore, aracagukunda cyane, aragufitiye urukundo ntangere. Uko biri kose, naho woba waje hano uri umunyabyaha, naho wimara igihe kirekire, Yesu aracagukunda. Yesu ngo aramubwira atumva ugomba gukira, ikibazo ni wembe urabikeneye. Amen, amen. Ariko aramubwira ngo hari impamvu mbona, hari bingoye. Ngo Yesu aramubwira ati ivyo nturinde kubisigura, umviriza, haguruka. Haleluya. Haguruka, zinga ikirago cawe ugende. Amen, 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 amen. Waramaze imyaka 38.
nimwiyumvire ukuntu yari ameze, yari yarakongataye, yari yarazingamye, sinzi ukuntu byari bimeze. Bibiri ivuga ngo acara yumvira Yesu. Haje ingorane abantu bagira no kutumvira Yesu. Yesu nashimwe cyane. Ngo acara haguruka yumva birakunze, acara zinga ikiragoce, ati chuzinga fanya kazi kizinge chukikorera wewe nyene. Amen, amen, amen. Yesu aracagukunda. Yesu aragomba yuko ya uva muri ibyo bintu maze mu myaka, uva muri izo ntege nke, uva muri ibyo vyaha, uva muri icyo kintu cyo haragasuzugura abadayimoni bateza abantu. Yesu adufashe cyane. Ukibaza ibi bintu no bivamo gute? Reka nababwira akantu kamwe ndangiza. Nari na savye mu bank, saba aka credit, fata gantuze akazu kanje n'abamuhariya mbamu muntu uze mgatumba. Narifise titre ndayijana muri bank, nimumbe credit. Iyo credit barayimpa, ndaje birata hajya ni wadandaza ukabona birakunze, utushima Imana. Yesu nashimwe cyane. Kuko n'umugisha nawe Imana bayaguteguriye, natwe hari yindi migisha Imana idutegurira. Yesu nashimwe. Hama numbona birase sheri ntigashe handi hatari. Uyu nawe yari yibungenze inda y'amahasa jama yangu hato. Yesu nashimwe. Fise credit muri banke birase ko ndiha akazi kahagaze, ariko humura Yesu aracagukunda. Yesu nashimwe. Yo ndakunda Imana irafisa hica wa muntu waje hano nimba hari kibazo higuhanze. Yesu yambye ndakubwira uhumure, aracagukunda. Uhumure. Sinzovyibagira. Madame agiye kwibaruka, yagiye kwibaruka ndose ahantu nkora muri Ligue pour la lecture de la Bible. Birashoboka ho hari nabo twakorana nga bo bari ngaha bariko barumva ibi ndiko ndavuga. Hanyuma rero banke hageze ko igurisha akazu kanje, igomba ikagurishe, nkunda kuvuga iyo ntahe. Bene data, hari igihe wibaza ngo vyase, wibaza ngo ntibigikunda, ariko ndagufitiye inkuru nziza. Naho ba muganga bo bakubwiye ngo vyara, Yesu Kristo aracakiza ingwara, Yesu Kristo aracabohora, Yesu Kristo aracakora ibitangaza. Umwami atabara abantu hano. Haleluya. Mwama kwishurira amadeni mu izina rya Yesu. Mwama gukorera ibitangaza kwe kwitegenza mu izina rya Yesu. Sinzovyibagira. Ndoza ko kazi aho hantu, uretse kuba nuzuye mpemu yera, nta buryo narifise. Maze amezi 2. Hanyuma banke ikizangura kuzunguruka muhiri wanje, madame aravyibuka. Batangura kuzunguruka, madame ari mu bitaro wa Kalete. Ndamubwira nti jewe ni banke bantelefone ko inzo kada kazu bagira bakagurishe, kubera nabuze amafaranga y'amahera yaraheze. None bambwiye ngo bijya bintu by'abo muri banke marabizi bya marinye credit yaheze n'amaintere, ariko none ndayakura he ko na twagerageje, ariko ndatsenga nti Mana we uri Imana. Haleluya. Uracakora ibitanga. Umva igihe ubona tanzira Imana iracinzira. Hanyuma mbandanya guseka. Mvuye kuri wa Kalete kuraba madamu yavya amahasa, sinagira ingenda mugemurira. Basha dukundi iyo Mana ni Imana nziza cyane. Imana irahagurutsa umuntu, abantu bahora bumva ubutumwa bwiza bari mu ishamba. Muri cyagihe hari mu gihe hari imishikirano, hari abari muri baje abashike muri Novotel, baje mu kugira bumvikane. Bageze muri Novotel niho muri Meridie umengo niho bashikiye muri Meridie. Baravuga ngo turakeneye umukozi w'Imana yahora tubwira ubutumwa bwiza. Twarumvise ijambo ry'Imana ryaratubohoye. Baca barantumako ndagenda. Ngiyeyo ntahubwo Imana ibaheza. Mwaravuga ati yo ni wewe ntungaro ni jewe. Haleluya. Batangura kumpa udufaranga, genda ugura amata. Nahubwo madamu wanje ari mu bitaro. Madamu yagiye kubyara ati ya ati ubu rero twebwe nitwe twisharije kumugemurira. Amen, amen. Yarya nguyo yarya ivyo kurya bivuye muri muri Source du Nil. Yesu nashimwe cyane. Ibitu by'abijipe bagenderamo muri wa Kalete mu gitondo. Chai kizuri, kuku nzuri, umwami ni iyo Mana. Nguyo sheri wanje muramubona prema. Muramubaza ati aratangara.
jewe sinashobora kuronka ingene iyo mana muyigumeko mwabakozi b'Imana, muyigumeko niyo mwahisemo. Amen, amen, amen. Mana irangirira neza. Madamu ararohisha afungura, abandi nabo bati turagurishije inzu. Hari ibibazo bisuriranya, ariko Yesu yambwiye ngo wihangane, uhumure, uhumure, humura, humura. Wewe gusa gwana no kugororoka, gwana n'umutima ushimwa n'Imana, n'iryo jambo navuze ku munsi w'ejo. Ukuri cyaha mu mutima gusa. Amen, amen. Nanje ndiko ndisengera Imana, niho nagenda ku kazi gashasha. Ngiyeyo Imana yacu ifise inzira nyinshi camwo. Sinzingene tugiye gusenga n'umuntu twakorana, turasenga. Ndavuga nti naho turiko turasenga, fise umutwaro ukomeye, bagira bagurisha inzu yanje muri banki, bamaze kumbwira ko bayigurisha, kandi ni ikibazo. Madama ari kwa muganga, ni byoroshe. Imana yigumeko. Tuhejeje gusenga, uwo mutwaro duca turapfukama. Uyo muntu dukorana, Imana ikiwushiramo ingufu nyinshi muri we. Asagenda kuri manager aturongoye ati we rubize wa mukozi w'Imana wacu nungararo atubwira ijambo ry'Imana. Nukuri bagira mugurishiriza inzu. Manager ati ibyo ntibibaho. Uriya mukozi w'Imana no. Ati bega tumufashe gute? Abakozi uwabwiye kubwira ati ntibibaho, turamutabara utamuntu nivyo ukunda. Mwami nahabwe cyubahira. Mwumva Imana. Uwo babibwiye abakozi bose batumviriza, ikintu gishoboka no gusaba avance sur salaire. Avance sur salaire abakozi murabizi. Avance ya nungararo nduduhera duke ntitwomufasha. Abakozi mwese bashika hafi 70 ingahe mwe bari 40 bati twese hako nungararo agira ikibazo turafata ama avance sur salaire. Mwabantu muze muragira intahe aho mukora mu izina rya Yesu. Barahaguruka, birashoboka ko hari uriho ngaha twakorana ndibaza. Ya baca bose avance sur salaire. Abakozi 70. Umuzungu bayimubya tereka nungararo wa mukozi w'Imana yakora nka bagira yo Charles. No, we have to help him. We tugira tumufashe. Umuzungu kazi na bati naje ndatanga amafaranga. Barampaye ibihera. Imana bahezagira abo bakozi bo muri Ligue pour la Qualité de la Bible. Umwama bahumugisha cyane. Sinzokwibagira iyo ntahe. Kandi ni hake biba. Baca baregeranya ibifaranga, nzambona ivyo nari nkeneye muri banki biranarenzeko. Tujana na wa mwene data, tugenda muri banki. Tutimviriza rero. Mpereza ya titre yanje. Imana irakura agasuzuguro bene data. Sheri wanje arabyizi. Hallelujah. Imana irakura agasuzuguro, ntandagenda ntiyumva rero. Mpereza muri banki naho ngo rero ngo rinda kwandika ivyete. Mweba mugoma ibindi vyete vyike. Mpereza ngaya mahera yanyu. Ngo andika ntubunyene mva hanaryanditse muce mumpereza titre yanje. Imana yanteyiteka bagwe yakuye amahera yose. Imana nkorera. Hallelujah. Yabikoze. Umviriza. Tugira dusenga Imana. Yesu arabwira iki kintu iyo kimuga kimaze imyaka 38. Wewe nta bindi. Wewe gusa uragomba gukira. Muyandi majambo yabati ndabikeneye. Yesu adufashe cyane. Hari abantu Yesu mbega uragomba gukira. Uragomba kwico cyaha kikuvako. Umva hari abantu ngo jewe ntizokunda kube. Jewe fisi. Emera gusa. Yesu ashimwe cyane. Yesu akeneye umutima ugomba gutabagwa. Umwami Yesu akugirire neza. Maze ngo ico kimuga uyo muntu nguwo mwanya nyene arahaguruka. Tugira turangize. Mariko sirinda gusoma no Luka igice cyandwi. Igice cy'indwi kugira ngo ntidutuheze umwanya. Igice cy'indwi ku murongo wa 11. Reka msome gatoya. Haheze igihe kire gitoya aja mu gisagara citwa Naini. Abigishwa biwe n'ishengero rinini bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara haseruka
abajanye umuvyimba kuhamba. Yari kinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye amutera akagongwe, aramubarira ati ntacurira. Umva iryo jambo, ntacurira. Yigira hafi y'inderuzo ayikorako. Abari bagiye bikoreye barahagarara. Aravuga ati muhungu, ndakubariye nti vyuka. Uwari yapfuye aravyuka aricara, atangura kuvuga. Yesu amuha nyina, bose baterwa n'ubwoba, bahimbaza Imana bati uvugishwa n'Imana ahambaye aserutse muri twebwe. Yesu nahabwe icubahiro. Tugomba gusenga Imana. Yesu aracagukunda. Uyu mwami Yesu ndagomba uyu munsi uhure na Yesu mu buzima bw'iwawe. Uyu nawe ngo yaramaze igihe yari yaravyaye akana kamwe, aca arapfakara, umugabo wiwe musigarana akana. Umupfakazi aravuga ati aka kana kanje Mana yanje, aka niko kazohava kamfasha, reka ndakabe hafi. Yesu adufashe cyane. Humura. Umva, humura, Yesu aracagukunda. Uyu Yesu twizeye ntiyigera guheba, naho ibintu byo byacanganye gute. Hari indirimbo ya 50 nkunda yo gusenga ivuga ngo naho wosenyukirwa ko n'amarusho abona ivyago ntugasige ko gusenga. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Maze ngo uyo mama kana karagwara, hanyuma ngo karapfa vrema. Kamaze gupfa, uyu mupfakazi arababara, agira agahinda. Ati uyu mwana wanje arapfuye, niwe narigize ku ivyizigiro, none biragenda gute? Bibiri ivuga ngo abantu baca bagenda kumufasha kwimba ibinogo, abandi bafasha guterura ikiziga. Ariko Yesu yashitse ibintu bica bihinduka. Yesu yashitse ibintu bica bihinduka. Yesu niyashika mu rugo rwawe birahinduka. Uyo mwana yananiranye Imana iramuhindura. Uyo mugabo yananiranye Yesu aramuhindura. Yesu adufashe. Ivyo vyaha vyase kuheba Yesu yashitse bica bihinduka. Ukabihitangaza ngo Yesu ngo aravuga ngo tugende inayini. Haleluya. Shitse Israeli tugeze inayini, naciye mpagarara aho kugira ngo ndabe ahantu Imana Yesu yakoreye igitangaza nk'ico. Ibintu byabaye n'ivyukuri bene data. Yesu ngo acahura n'abantu bagiye guhamba. Umviriza, Yesu aragukunda. Vyari vyahetse. Ata muntu numwe yibaza ko bigishoboka. Abatwenga hari abantu batwenga iyo umuntu yagize ingorane. Ngo arakomye. Ngo yahora yishima kuri kajya gahungu. Ngo n'umugabo yarapfuye. None ngo nakana kiwe ngo arakomye. Ngo nzora amanyama yiwe, ngo abanyamagiye. Ega hari abantu bameze gutyo. Hari abantu banemeze uko badayimoni bononye, bagendana inzigo, bagendana ishari, ariko Yesu agutabara. Yesu akubohora. Bivuga ngo Yesu Kristo acaravuga ati ndabonye umuntu afise umubabaro, ndabonye umuntu afise ingorane, acagenda ahura n'abagiye guhamba. Bivuga ngo yaciye akora ku kiganga kijya kintu bikoreramo abafu, ati hagarara. Amen, amen. Mwami wacu arafise ububasha bukomeye cyane. Barahagarara ngo tabakira hasi, tishira hasi. Acha mufata wa muntu yapfuye. Nyina ariko ararira di. Nyina ariko humura, Yesu aragukunda mwene data. Yesu aracagukunda. Humura, ntugire ubwoba. Humura, bandanye ukorera Imana, bandanye wubaha Imana, bandanye uyikorere. Yesu aracagukunda. Wari yapfuye, Yesu ngo acamufata ukuboko ati haguruka. Umupfakazi ariko ararira,
ngo cyangwa wa mwana ati mama akira umwana wawe. Haleluya. Nimuyumvire ni muri abiyo sene yaciye amugwa mu nda ati mwana nje niwe watinye ndahuye na Yesu. Yesu arantabaye. Umutamakazi cyangwa umumama yarakiri muto ndibaza kuko urumva umugabo yapfuye akiri muto. Yesu adufashe cyane. Atumva ndahuye na Yesu. Haleluya. Ngubwo nyene ataramuha yamarira ahinduka umunezero kubera ahuye na Yesu. Tugira dusenga Imana. Yesu aracagukunda. Yesu aracagukunda. Naho hari ibintu mbengo vyasi hari cyo Yesu akeneye. Banzi utunganye ubugingo bwawe. Aragukunda Yesu. Emera cyakubwiye gusa. Hari abantu bari mu ishengero zarase, hari ingwara zo mu buryo bw'impwemu bamarana imyaka n'imyaka kurusha ikimuga. Hari ibimuga bimugara umubiri. Kijya ujya muntu yaragwaye umubiri. Yesu adufashe cyane. Ariko n'ahandi hari ubumuga, hari urupfu rw'impwemu. Umuntu akabaho nga agomba gupfa, agomba kwicwa na kaborego, agomba kwicwa n'ubusambanyi, agomba kwicwa n'amacakubiri, agomba kwicwa n'inzigo. Erega ngaho nawe ugeze mu gisagara cy'inayini. Ariko Yesu ari hano. Yesu ari hano ngo abanza guharira ibyaha, agutunganiriza ubugingo, akwese. Tugadusenga Imana.